Je murakoze kuma karibu. Ego. Nkuko bisanzwe je nitwa Mateka Gerard. Mateka Gerard. Ego hanyuma nkabasanzwe nkora imyuga nyene yo kwigisha ibintu vya cuisine n'umuformateur de cuisine. Mbega umufasha wawe navyakiriye gute umunsi wa mbere mubwira yuko uje kwiga bino bintu? Yaciye ambwira ngo nzobanza nteke umunsi umwe ngo arye yubone ngafungure yikumve. Hanyuma umunsi umwe ndategura agaceri karyoje neza arafungura n'abana ashaka ngo papa ngo azoshaza ngo arateka isi yose. Eske umufyase wawe woba ufise akantu umaze kumukorera muri ibi bintu myinshi kugira umwumvishe ati jewe ugize niko ndiga bimeze kandi ntubeshe? Burakoze cyane. Mbadije kibazo cyiza cyane. Ariko reka mbe ndakibangira gato hariho umwanya wabyo wisanzuye. Navyumvise ko atavyirakora. Mu bisanzwe mu rugo hariho ico bita gufashanya. Iyo ufise nk'umukenyezi ugasanga hariho nk'utuntu tukwiye nko kugosorwa mu bintu byo guteka, hari igihe bisaba yuko utumwigisha natwe nyene ukaja mu gikoni ukatumwigisha. Apana ko uzoja kurya mu gahinga ngo nuko ico kintu muhira batagitegura neza, ahubwo kubera ko wowe ubukizi uraja mu gikoni ukanakimwereka ukamikimigisha, hanyuma bigatuma urugo rwanyu rwa rukundo rukomera, kuko ibi kintu cyose wabona ko kitagenda neza muri ko murakihuriza. Nanje rero ndafata umwanya nkaja mu gikoni hanyuma nkamubwira ati ngo ndakwereke bya bindi byose nize nk'ubu nanje ndabimwigisha. N'abana banje no kuvuga bazokura babizi. Hello guys, ni Axel kuva ku gicaniro 7. Nibisanzwe nkuko muba mubimenyereye, nama ndababwira ati ndabafitiye bishasha, ndabafitiye ama surprise. Today rero shaka ndabereke ibintu bishasha mutamenyereye ngaha anye mu mujyi wacu Buhumuza. Bishasha nkuko musanzwe mubizi kandi genda bitanga nono musi ibya mbere nije ngo ntangure kubibereka. So guys, mwandaye muri kumwe nanje, ndazi ko mutaza kurambirwa. Thank you sana. Uyu munsi nkuko mubibona mwana ko ndi kumwe n'abantu baberewe cyane, bambaye neza, ngira ngo mukibona ukuntu bambaye musha mwibwira ikintu. Ariko reka bwambere na mbere tubanze twidondorane. Maza ko duherenga hafi yanje. Nitwa bande? Jewe nitwa Barutuna Jamari. Ego. Abantu bukwiye nigishijwe n'uyu Inyigisho dufise ngaha. Uri umunyeshure? Ndumukwiziniye. Okay. Ego. Sawa. Uri umunyamwuga? Ego. Sawa. Jamari tubashimire cyane. Hama namwe nitwa bande? Je murakoze kuma karibu. Ego. Nkuko bisanzwe je nitwa Mateka Gerard. Mateka Gerard. Ego hanyuma nkabasanzwe nkora imyuga nyene yo kwigisha ibintu vya cuisine n'umuformateur de cuisine. Okay. Ibyo nkora mu hatandukanye. Sawa, namwe tubashimire. Hama bashiki bacu namwe hajya mutwa bande? Murakoze cyane. Anje nitwa Ndayishimiye Aline. Yego, nkabandimo kwiziniye. Aje nkabandishikishije n'ubu nyene ubona hambavu yacu. Sawa. Murakoze cyane. Namwe tubabaze bashinga nawe mutwa bande? Naje nitwa Nyongabo Jedeo. Abandi umukwiziniye abanigishijwe n'uyu mumetre nkuko abandi babizi. Okay guys, ngira mwamaze kubyumva neza yuko abantu turi kumwe ari babahinga duhora twumva baduhingurira, badukorera ifungurwa zimeze neza, batuma tugira amagara meza. Hama mwatubwiye yuko mwese mwigishijwe mwe mushinga ntahe ari hagati yanyu. Ngira ngo ibibazo byanje byinshi biraza kwerekeza kuri we, kubera ko ariwe nibaza ko umva ariwe yabigishije irifareka afise ibintu byinshi abizi ko gusumvya. Okay, nabaciriyemo nimba nihenze mu nyibutsa akazina. Nitwa Mateka Gerard. Okay, Mateka. Izina ngira ni ryo muntu. Ngerageje kumva ukuntu bidondoye, sinari nababajije ngo bambwire ko abigishije, bwabaciye babivuga. Ego.
bisigura ko uri amateka. Gerard, nashaka kubaza akabazo kanje ka mbere, mbega ibi bintu kugira wiyumvire kuza kwigisha aba bantu byaje gute? Bo murakoze. Ibintu kugira ndavyiyumvire kuvyigisha novuga ko ari nk'umuhamagaro nahamagariwe. Ego. Kuko urabona mu Burundi twamye turaba haba mwabo muvukana haba mwabo mugendana. Mushaka urose ahantu umenya amasumiro. Ahantu kuri ibintu bishobora kukubeshaho. Ntushobora kubishima kuvyereka mugenzi wawe. Niko dukoreyemo muri no misi. Rero je ibi bintu nahoze ndi umuntu muto cyane niyumvira icyo nzoba cyane icyo nzokora sinagitora. Mugabo nagiye mu izi nyigisho zo kwiga gutegura ibintu by'ifungurwa zo mu manza no mu mahoteli. Cyaniga no gutegura ivyo bintu byo mu mafarini byo mu mapate. Cyane jakore n'ivyo bintu byo mu mayonnaise n'amasosi tomate n'amasabune. Rero maze kuvyiga casanga ivyo bintu ni by'akamaro. Injasanga mu gihe nakora nk'ibihumbi 50 ku kwezi. Sanga sigaye ngeze ku kwezi 500 azariyongera indwi gutyo umuriyoni. Mugabo duhuye n'abagenzi ndimo ndabasororera. Nkaguma ndabasororera nabo batasororera. Yego. Bakaguma bangaguma ndagati mwoko mutama nakama. Ngo rega we warikomeje. Bagaca bansigurira ko bashomye. None aca niyumvira duti kubera iki bashomye kandi hari hantu bokura amafaranga. Cyane yumvira rero yuko ayo mafaranga ata muntu yoyabagabira ahubwo yobereka ahava. Cyashima reko bereka abantu bava amafaranga ko banza kwiga umwuga. Sawa rero haje ciciyumviro cyo kwiga ibi bintu jewe nkabona ndabivyaje umusaruro. Cyane ipfuza yuko nabandi bagenzi banje bimenya. Mugabo bagenzi banje gato bamaze kubimenya nabo nyene bagumye bavyibitseho. Kandi baranankunze ko naberetse aho bazoza baravoma amazi. Rero bamaze kubikunda bakabivyaza umusaruro bace banka kuvyeka bagenzi babo baguma nabo nyene babereka ko ari bo bikomeje kandi mu gihe tuzi yuko dukomezwa na Kristo. Rero tusha turafata ndiyumvira ko novyigisha abandi kogera igihe kubera bamwe ndabwira badashaka kubabwira yuko ari hano twabyize babandi ugasanga ntiyabegereye. Naciye niyumvira ko novyigisha abandi. Mugabo mu kuvyigisha twahereye Bujumbura. Rero duhereye mu gisagara ca Bujumbura ntivyakunze yuko tuduga ruguru vyoroshe kuko nta na vision yo gukorera ruguru yayirimo. Mugabo ari ku ruhusha dufise rwa leta y'u Burundi rutwemerera gukorera mu gihugu cy'u Burundi cyaje hariho hose. Warabitwemerera ko twokorera hariho hose. Mugabo ntivyari byo twe twiyumvira ko twokorera ruguru. Rero twagiye turigisha abantu murabona abantu bavuka Bujumbura ni bake. Harimo abantu bavuka ruguru nabo bariyumvirira ko abandi duti ruguru iwacu twanyimwo hashika. Tugavuga ati ntabo byiga. Mugabo tugavuga twaca bambaza ikibazo duti none aba bavyiga bavahe ntibava ruguru. Cha dusanga rero twoza kuvyigisha nino niko rero aba baciye bashikira baravyiga. Ubu rero abo baravyize ubona nico gituma ubona bambaye mu mwambaro. Aba rero barabaye abakwiziniye nije nabigishije. Abo bahaye ikiraka bo gikora amasabune bo gukorera. Ihoteli bo gutunganiza ivyo ushaka imanza gutyo. Hanyuma ni naco gituma kandi aba rero ntubitiranye na babandi mubona mu amahoteli ngahango nabakwiziniye. Hari umuntu yitirira umukwiziniye atari umukwiziniye. N'uwo yitirira umumetre atari umumetre kwiziniye. None aba batandukaniye hehe n'abandi? Bajya urumva ibintu bya kwizine birafise amanivo. Hariho niveau 1 na niveau 2 na niveau 3. Izo nivo bazishikako bisunze iki n'amashure biga? Bazishikako urumva bariga iri shuri rya mbere. Hanyuma ari handi tubatwara bagashika kuri ayo ma experience atuma baba umumetre kwiziniye. Kuko gwira uwo umumetre kwiziniye nta hotel ni mu bugikoreramo. Muganga nk'ubugiye mu hotel ngaha mu kakarere. Uzaho umuntu wese mu magara umumetre kwiziniye aho ngaha. Muganga turafise umumetre kwiziniye. Bijya dupfa kwitabira kubera ntibazi ivyari ivyo. Muyu urabona nk'akarorero kugira ubibone. Uyu urabona harimo ibipfungo bibiri. Ibi mugabo si bipfungo. Ni inyenyeri. Uyu nawe urabona harimo bitatu. Uyu nawe urabona harimo kimwe. Ni kuvuga aba kubera nk'uyu urabona
ni umukozi wa leta n'uyu kandi ni uwa leta nubwo ubona ari umukwiziniye mugabo vy'umukwiziniye navyo birababeshejeho rwose. Uyu nawe urabona yikoreye twiwe hari bazi ushitse ku kabuga kameze neza aca kurangiza abikora nyene nk'umuntu yabigize umwuga. Rero yagumye aronka umwanya wo kugaruka muri ya ma experience ari mu kuba rero mu maître cuisinier n'umufromateur mugabo ariko uyu n'uyu bo kwigisha ivyo vya cuisine bataraba aba maître cuisinier hariho umufromateur ututuntu izindi kari rimwe bitandukaniye n'ujya ko bitandukaniye nuko uyu hari ivyagumye abandanya ujya wa kabiri kubera uyu wewe arabasumbye umwanya mugaba kubera abakozi ba leta birabagora kugira bagume bashika kuri ya manivo uyu agezeko. Nico bituma uyu ubona afise inyenyeri imwe uyu nawe afise inyenyeri zibiri yageze kuri zitatu mugo urabona uyu unyagomba gushikira uyu hanyuma iri dutandukaniro nanje urabona inyenyeri zikikuje ni zose zikikuje iyi shapo yose ni kuvuga German yose narahejeje mu bintu bijanye no kwiga bijanye n'ivyonye bya cuisine nabihejeje. Hama Gerard twumvise yuko murakora ibintu byinshi bitandukanye kandi nuvuga ko peut-être ko mushobora kuba nibwo muba murihisha amafaranga ariko birumvikana ko ari umutima urukundo wo gukunda abagenzi banyu mwagize. Yego cyane. Mbega uwo mutima wo gukunda abandi uba wawugize wenyene canke hariho abandi musanzwe mukorana ko tukubona we ngaha uri ngaha mu Cankuzo hoba hariho nk'abagenzi bawe bari mu bindi bice bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Burundi? Ego urakoze cyane bo kuba wambonye ngaha ndi umwe mugabo serukiye imiryango myinshi CPS company shira hamwe ryafunzwe n'abantu bashika kuri ndwi harimo muri abindwi harimo n'abageze hanze ubu kuvuga tukurungitse hanze tukagusabira akazi barakwakira nishirira ishamba riramutse ndi ngaha mugabo naserukiye nk'abantu barenga 2,000 rero igitega nk'ubu nyene bariko barandika ko wamwe bazotangura mu Cankuzo kwa gatatu bazotangura mu Cankuzo hari abandi bagomba bige ego imuyinga kwa kabiri baziga ku mukoni kwa banko hanyuma Bujumbura mu Kanyosha turiko turandika mu Buyenzi turiko turandika mu Kamenge turiko turandika ushitse no kuri biro y'iwacu turashaka kwakira mu Cibitoke kujya Kanyoni kuri 12 kwikaburimbo turakwakira turiko turandika kubipfuza iyo myuga mugabo Bujumbura rero iragoye nini biragoye nko kugira uve mu za Gatumba za Musaga ugiye kwiyandikisha ntaba za Musaga na za Nyabugete na za Kanyosha tuca tubarungika mu Kanyosha ku 8 ahantu tudandariza amagato ku ikaburimbi bariyandikishirizaho abo ku Musaga na Kinanira na za Kinindo navyo gufata amabisi baca baduga mu Kinanira ya 4 barashobora kwiyandikishaho Cambure baraja abo mu Gatumba nabo nyene nakajaga baca baja mu Gatumba tuhadanaza n'amagato ibibanza byose mvuga bashobora kugenda nabo nyene bakiyandikishirizaho abazacara Rubirizi Buterere baca baduga ku Mutakura mpande yo kuri Mendeve tuhadandariza amagato. Okay Monsieur Gerard ni bibanza bashobora kwiyandikishirizamo n'abakiriyemo nimba atari banga yego kumva hari abariko bariga bashashe bariko barinjira mbega kugira umuntu ashobore kuba umunyeshuri bisaba iki? Yo biroroshe ko umunyeshuri bisaba amahitamo yawe n'umutima wawe kuko benshi baravuga ngo ni kiboyi ntabwo ari kiboyi nemo tukugije kuba amasabune imikate ibisuguti amagato amasosi tomate amamayoneze wumva ico ari kiboyi washaka kureka kwiga ivyo byo guteka ukigira ivyo byonyene byo guhingura ivyo bintu kandi ikindi kiryoshe iyo tubikwigishije turagukurikirana muri ya mpano yawe ku buryo uzoguma ubivyaza umusaruro. Akandi karusho twebwe dutandukaniye ko nandi mashirahamwe yigisha ibintu vya cuisine twe tugusohoye ntituba tuvanyeko ahubwo haba hageze yaho tugumana tugakorana ibikorwa vy'ishirahamwe. Gerard nturambwira neza aho kibazo nakubajije nakwajeti mbega bisaba iki? Ntaco bisaba ni 20,000 vyonyene 20,000 ugaca wikurikirana inyigisho
Neko bazotangura ejo je ndayatanga hanyine nzoshi ucunyandika. Ishaka kwandika. Mugabo rero muri ivyo hari ikindi kintu bisaba. Twe twigisha theory pratique. Muba ari ibintu usanga uri murigisha ugasanga nk'umuntu aza ruguru ntabiriyo. Hari n'ibintu no kuri kote byose babihari no kwa Siyoni. Uragenda ukabica kukibaza ngo si ivyo barya. N'akarodo watubibona nk'abantu tugomba dukorera amamanza uza wumva ngo icuguza kizokora iki. Tukamubwira duti gikora iki. Nta anye mu cyankuzo twabigishije injugu. Bikorwa muri zijya ntete z'ibigori bita brocoli sizijya zisanzwe. Rero bavuze ngo utuntu duki ngo tudutete. Babonye duvuyemo injugu barumigwa. Rero mubwira duti injugu bazitegura uko bakazigira uko utamwece nico zikorwamo. Ntiyari kumenya. Ingredient za mayonnaise n'izisabune. Sauce tomate bari bazi kwikorerwa hanze na mayonnaise. Twarayikoze bayitana mu muryango barayifungura barumigwa. Kumbe ivyo nivyo bivamo ati tugiye kuzikorera. Rero turatugusaba rero ikigira kabiri umba hariyo 20 byo kwiyandikisha. Ico bisaba kugira wemererwe kuja mishira hamwe ubumwanya bishira hamwe. Nivyo 20. Ica kabiri turatutsa turagusaba amahera gusuma ivyo bintu. Kuko twiga inkoko tubaga barya imiceri bafungura, amasalade bafungura. Ahubwo turavye nabo usanga batuvyibuhiyeko. Ndabira nkabo nyene badugije ibintu. Gerard agagiye tukaza turigabanya rero kuvuga ayo mafaranga abavako akabagarukako kuko ivyo bazanye amafaranga sivyo tuti ivyo dutese sivyo baca badandaza rero umaze kuzana ayo mafaranga turiyumvira duti ibi bintu tuza guteka nyamba ari kilo c'umuceri muri abantu 20 kuvuga ko muba benshi niko amahera bamage tuja duhaba ati ikilo c'umuceri ku bantu 20 umwe yotanga ngahe cyo twateranyiriza hamwe mugaca muyateranya ubundi musi gutyo mugabo biba biryoshe turaharura uko mungana tugaharura duti inyigisho muzokwiga tuzosoma ibi nibi kuko zimara ikiringo c'amezi 3 zatevye zanyarutse nabiri rero turaharura duti zizotwara ikiringo kingana uku bambe zizotwara ibisumwa bingana uku tugasha tuyabagaburira mubaye benshi muri make mubaye make muri habeshi hanyuma ikindi bisabwa uzuzanye nikaye n'ikaramu n'isahani n'ikiyiko yego nukuvuga nta munsi mutaha mutari oya nta munsi n'umwe umunsi tudafungura no munsi twiga isabune nayo urayitaha iryo shure niryo Gerard reka ndagushimire yego hama nashaka manze mbaze gatonya abantu banyeshure bawe aba wafashije gushika kuri ibi bintu nabo ndakeneye kumva ico bayaga ikiri ku mutima reka mpere kuri uyu twegeranye Gerard yatubwiye ko nize muri kandi umva mbega aba uko basumbanya baba barize bariyongera amezi 3 bakongerako canke bivana n'ukuntu baparticipe aba oya bose urabona bafise iyi certificate imwe kandi iyi certificate tuyibaha ku buntu Niki gitabo urabona kirimo ibifungurwa babarize byose urabibona tukibaha ku buntu naco nyene rero bafise certificate imwe ahubwo n'ibindi bintu bagenda bariga by'ubwenge mu gusiko kuvuga ngo ayo masosi tomate ngo iyo miceri ngo izo nyama ngo izo mboga ngo ayo masalade ngo muri bose ngahari n'umatabizi cyane nemwe bubazara umuntu akintu nkuri kujombura ngo nzakurikira kintu oya muzoze murabwira abanyene rero tuzo bariko rero barabinganya ahubwo n'utundi tuntu tugenda turavumbura n'ubu unye turiko turiga gukora spaghetti nk'uyu ntawe mu mwanya wo koza koziga n'utuntu mwene two mu byo bintu bafungura ibyo by'amafayi byose barabizi Monsieur turumvise yuko mwize ibintu byinshi kandi bitandukanye none twashaka kumenya niwe usanzwe wubatse eske igihe waza uje kwiga ko nkuko babivuga uvuga ngo ni ibintu ngo byo mu gikoni bibishe kandi je naziwe kusanzwe ufite diplome Davis ukaba usanzwe ufite n'akandi kazi mbega umufasha wawe navyakiriye gute umunsi wa mbere mugira yuko uje kwiga bino bintu yashiye mbwira ngo nzobanza nteka umunsi umwe ngo arye yuko tugafungure yikumve hanyuma umunsi umwe ndategura
agaceri karyoje neza arafungura n'abana ashaka ngo ngo papa ngo azoshaza ngo arateka isi yose ubu byaciye bihinduka n'uteka kenshi bara ntabandi muhira ubu narigiye no muhira ari utwo bazi yego ariko imbere yuko utangura kwiga bino bintu mbega muhira wari usanzwe uteka yego wari usanzwe uteka akanya ndi muhira yego narateka utari ku kazi warateka ubu ho urumva byariyongereye reka none ni cyahe kintu mushima cyane kurusha ibindi muri ibi bintu mwiza mbo icyo noshima nuko hari ibintu nahora mbona badandaza abandi nkaguma nibaza ko hari abandi bahinga babibakoreye mugabo simye ko aribo babyikoreye uburyo je nanje hari ibyo nshobora nko gukora nk'igitumbura kiryoshe ndashaka kugikora nkaguha nawe ukagikumviriza ugasanga kiraryoshe kabisa igitumbura naracize neza mubaze kuno nabonye nabwiye ntinagiye kubikora mbonye bitagoye kuko ukibonye gikoze ukibaza ngo biragoye gukora mugabo ukurikiranye ingene bariko baragikora usanga vyoroshe. Sawa, turabashimiye cyane. Reka mbaze ujya mu bishiki wacu nawe usanzwe uri umumama uracyari inkumi ariko uba muhira uba muhira abakobwa ngira kenshi muba mumenyera ibintu byo guteka cyangwa iki ariko hariho n'abakobwa usanga baduteka muhira hari ukuntu ushobora kuba warakuriye mu muryango ugasanga warakuranye na bakuru bawe ibyo bikorwa ntibikora cyane. Eske mbega wowe wari usanzwe ibintu byo guteka ubikunda ubikora muhira cyane n'agatima kakubise uvuga ati ko numvise bariko baravyiga reka ngende? Eko murakoze cyane. Muri make nk'abana b'abakobwa ibintu byo guteka byabaye ibintu twokuranye guhera mu buto bw'iwacu kuko cyane cyane mu rugo umuntu akenerwa cyane n'umugore n'umudamu mu bintu byo mu gikoni. Rero jewe nari nakuze sanzwe ndabikunda ndabyiyumvamo ni nayo mpamvu nkibona itangazo gusa ry'uko CPS company ije gutanga inyigisho zijanye n'ibyo mu gikoni ndetse n'ibindi byose bitandukanye mu buzima busanzwe bikorwa mu ifarini naciye ngira igishika kuko nari sanzwe mfise iryo hangiro ryo gushaka kubimenya cyane. Byaciye bituma noroherwa no kumva ndabikunze kandi bituma niga gushika ku musozo. Okay, nakubaza nimba atari banga urafise umufiance? Okay. Hama warize uri gutuntu twishi je nabonye ngaho mu bitabara ibintu byinshi kandi byoshe kuraba nibaze ko bica byihano kuri. Eske umufiance wawe woba ufise akantu umaze kumukorera muri ibi bintu myiza kugira umwumvisha ati jewe ugize niko ndiga bimeze kandi ntubeshe? Burakoze cyane. Mbaza icyo kibazo cyiza cyane ariko reka mbe ndakibangira gato hariho umwanya wabyo wisanzuye. Navyumvise ko atavyirakora ariko nibaze ko muhira uramaze kubikora. Yego ivyo twagiye turiga twashika muhira tugapratika hakaba itandukaniro ry'uko twora tubikora nuko tubikora ubu bigaca bituma tumenya ati hariho icyahindutse hari icyo twungutse ibyo bigatuma dushimira CPS company tuhamagara n'abandi gukurikirana inyigisho. Sawa, turagushimiye nawe. Hama mushinga nawe hariya twabonye uriko uradeza amapete menshi twashaka kumenya mbega mu buzima busanzwe ni cyahe ikintu cyatumye wumva wogira ishaka ryo kwiga bino bintu kuko twumvise yuko umwigisha yavuze yuko wabyitangiye cyane ndetse igihe babaho ubushimwe twari ngaha twabonye ko wabaye mu bantu barose ubushimwe kandi aranavuga yuko witanze cyane mu byo yanasiguriye n'impamvu ufise ayo mapete nuko witanze cyane. Mbega ni cyahe ikintu cyatumye wowe wumva nyine wo kwitanga cyane ukumva ko bino bintu wavyitangiye ubwo bwo hejuru? Murakoze cyane umubazo. Hanyuma jewe musanzwe nari nsanzwe nsanzwe nkora ibyo mu gikoni nari nsanzwe nkora ibintu bya brochette ariko hariho byinshi ntarinzi nk'ibintu by'amaragu ntavyo narinzi ibintu byo gutegura amarolex ntavyo narinzi amapizza ntavyo narinzi hanyuma bituma numva no kungura ubumenyi kugira ngo ivyo byose nshobore kubimenya
ariko sinaronka umuntu ashobora kubinyigisha kubera n'abafise akazi urumva byaca bisaba yuko nja mu kindi gikoni ariko aho CPS company numvise iziye kuvyigisha naciye numva mfise umutima wo kuvyiga kandi kuko ndanabikunda cyane nivyo nsanzwe nkoreramo urumva numvise ndabishaka cyane ubu rero ivyo namenye ni byinshi hanyuma kuko ngaha mu Cankuzo nta hantu henshi bari basanzwe bakora ibyo bintu nk'ibintu by'amapiza amarolex nta hantu bari basanzwe babikora ariko ubuje nk'ahantu nkorera aha ku Mutwenzi bar hanyine mu Cankuzo ubu urashobora kuza ukambwira ati nkeneye kurya agapiza ubwo nyine ucuma komande cyandaganyarutsa ushaka karolex ubwo nyene ncanda kanyarutsa urumva nabonye byari bikenewe cyane yego ama jedeo tukubaze nawe nimba ntihenze ushobora kuba ubaci ndashobora urubaze yego cyane ndafise urya uretse ko ego guteka amaprochette turabyumva abagabo benshi baba babikora ariko abagabo barabikora ugasanga muhira nyine batashe muhira umugabo mu rugo iki mbega utariga bino bintu muhira hari ibikorwa wakora cerekeranye basi mwazimye n'inyama baravuga ati inyama je ko sanzwe nzi ibintu by'inyama buke reka bari je nkora umuco mu bisanzwe mu rugo hariho ico bita gufashanya iyo ufise nk'umukenyezi ugasanga hariho nk'utuntu tukwiye nko kugosorwa mu bintu byo guteka hari igihe bisaba yuko utumwigisha natwe nyene ukaja mu gikoni ukatumwigisha apana ko uzoja kurya mu gahinga ngo nuko ico kintu muhira batagitegura neza ahubwo kubera ko wowe ubukizi uraja mu gikoni ukanakimwereka ukamikimigisha hanyuma bigatuma urugo rwanyu rwa rukundo rukomera kuko ibi kintu cyose wabona ko kitagenda neza muri ko murakihurizaho nanje rero ndafata umwanya nkaja mu gikoni hanyuma nkamubwira ati ngo ndakwereke bya bindi byose nize nk'ubu nanje ndabimwigisha n'abana banje no kuvuga bazokura babizi. Okay, jedeo reka tugushimire hama akabazo kanyuma nari mfise kuri wewe nashaka utubwire mbega nicaye ikintu wobwira abandi bantu ugwaruka mbere ikintu navuga byantangaje cyane kubona nta bantu babagene bari cyane cyane abantu babagene nibo barakwiye kuzikurikirana cyane kuko abagene nibo imagine kuza kwiga ufise akazi nawe ufise akazi bikuraza kongeramo akandi kazi ari abandi bantu batagira n'akazi nakabo bariko baraza kwiga nicyo ikintu wotumirira abandi bantu hanyuma no hamagarira nk'abantu bo ngaha mu Cankuzo cya mbere na mbere kuko nk'ubu bagira batangure kwandika no kuvuga ku wa gatatu ku munsi wa gatatu inyigisho zizoba zitanguye no bahamagarira kwiga ibi vyigwa aba bose wumva ngo nabashomeri barashomereye kuba warize ukaronka diplome ntibisigura yuko utacukurikirana ikindi mu bisanzwe twebwe aka kazi kacu ibi tuba twize urahindukira ukavyikorera ngonyene ushaka ukabikora mu rudandazwa canke niyo uri kurarukora haragera igihe ugasanga hariho amaseminari ugasanga bakeneye abakozi mu mahoteli ugasanga bo bose bariko baraguhamagara urumva aho akazi wewe uja kukarondera tweho karanaturondera karakurondera kuko wumva bariko barakubaza uri heho nkorera ututuntu uri heho nkorera ututuntu no hamagarira rero ugwaruka kuza gukurikirana izi nyigisho kuko ni nkenerwa mu buzima kuko naho ibihe byogenda gute ntaho badakenera kurya ntaho badakenera gufungura namwe bose bavuga ko bariko baraja hanze iyo ugiye ufise umwuga nk'uyu ntiwigera ubura icyo ukora nobatumira rero kuza mu nyigisho ku bwinshi kuko natwe twahakuye ubumenyi bwinshi kandi turashimira CPS company yaragize icyo dufashije cyane. Okay, akabazo nobariza hamwe mwebwe abemwe umwigisha mbega mu Cankuzo ivyo bintu byose mu bisanzwe revre hari abari basanzwe babikora bisanzwe hariho byinshi go batakora ariko hari utuntu nyine twara tubona basi chapati bisanzwe tumbura shaka kumenya nicaye ikintu kuko mumaze amezi 3 mwiga nicaye ikintu mumaze kwiyumvira ko narijya mbona muri mwebwe ngira ngo uburyo bwa hato na hato butanguza ikintu mutobubura ndimubura rero shaka kubabaza nicaye ikintu eske mwaba mufise ikintu muriko mwateguye kuzokora kugira ngo ibi bintu myizi
sibyo kubera ibi bintu nimba mwarabyize nkuko nabyumvise mu kiganiro ca kare ni gufungura neza n'umuti si sawa rero eske nkoresheje ikirundi cyumvikana mwarateguye nk'agafarumasi iyi miti myiza umuntu ihaza umuntu ikongera ikamuvura mu kugurura nk'ahantu kugira ngo abantu basi hari ikintu bita encouragement sibyo kuko hari abantu bashobora kureka kuvyiga uno munsi ariko babonye ati mbese hajya bugura akantu bene abajedewe tiburya rero bariko barashorerwa bimeze uko sibyo bizaha kaje bica bibankuraje sibyo none mwebwe hari ikintu muba mwarateguye kugira ngo bino bintu myiza mubishira habona si sawa hama sinabagije ku gatwe ko mumwe wese kuko ndazi ko umwe wese aba afise ibyo apanga kenshi turakunda kumviriza ibintu abadukurira mu burongozi bavuga ati turi kumwe twese birashoboka rero ubu hari ikintu mwari mwiyumviriye gukorera hamwe kugira ngo mushike mwerekane ibyo mwiza reka duhere kuri we. Murakoze cyane iki kibazo mutubajije navuze yuko tuzi gukora ubu bitari bike yego twebwe rero tuzatwara tanguye kwiyumvira ingere twakora ishirahamwe gikora ikongera ikadandaza ivyo tuzoba dukoze kandi muri twebwe nyene hashobora kuzovamwo abaca baronka akazi aho nyene kandi rero turifuza kubikora ngaha ku mugwa mukuru w'intara ya Kumutsi yego nuko twaratanguye vyiyumvira nabarya barabizi mu mutwe wabo hajya biriyo umunsi umwe gusa tugatangura ariko tubanze guca amategeko kuko bujyana aho guca amategeko naho ni byiza yego urakoze cyane mwigisha mwaraye mubwiye mbega mwigisha yarabizi gato ibi byo kwiga iyi myuga harimo igisata ca nutrition nikayana nabisiguye kugira bamenye yuko ivyo bifungurwa ntupfe gusimbira ko ngo byose ngo nivyo kurya nkakube twabivuga tuti ibyo kurya ubifashe neza birashobora kukubera umuti ubifashe nabi birashobora kuguteza ingwara bikarangira imiti ikubera ibifungurwa rero twabigisha n'ikindi gisata bita entrepreneur ingene ivyo bintu nyene bo birema mu buzi rero aba nabigishije nyene kuko jeyo ndi mu karere gashashe ndiga ko ibintu byaho bivuze ngo jewe nta nimwe no kubakira mu mburi nyene mbaho kuko camenya doti ahantu babuze iki bakeneye iki bashaka iki rero ubu rero barize yuko atamagato azosubira kuva handi hantu bazoza barayashorera abanyene barize yuko bagomba bagira restaurant nziza hanyuma bace bategura hariho amabroshete twabigisha atari nka mumenye kwibaraba bacategura amabroshete meza n'amafiriti ubu urabona mu Cankuzo ushaka kuja mu hoteli imeze gute nta hantu ushobora gufungura amafiriti ariko mwe na mayonnaise ijya originale ya Zambia ikindi ntibashobora kuguhana salade ico twita twebwe salade ore gime bagushira ku bitunguru gusa bijya ntibiba rero bijya niba bikwiye ku mafiriti rero twavyize nyene twabitegura tukabikosora bigahurumbirwa na benshi hanyuma ikindi twakosoye twasanze kubera ubatanu baguha mayonnaise kubera bavuga ko yazimvye ababize gukora ijya nyene ya trande ijya kirino niyo bize gukora kandi iyo mayonnaise bize gukora kubera acide batoza barayironka misi yose iramara amezi 2 canke 3 idapfuye itari no muri frigo hari mayonnaise ukora ugaca usanga iyo mayonnaise uyiriye no mu kanwa canke uyibonye n'amaso kamengo nyene yakoze umuntu twebwe ugiye ukagura ijya yo mu isoko ugaca ufatanya niyo yindi ababize usanga ntibitandukanye ushobora kubitandukanya oya nibo bisepara rero bizoca byoroha uvuga dutinze kurya udufiriti kwa naka kubera hoho bampana gasade bampana na mayonnaise ibyo byose rero barabyize hanyuma twarabigishije yuko bogira n'icayi muri nya restaurant ibyayi bita tizane by'umwimerere tudakoresheje amayane canke ngo ibyayi by'amata hari ibintu Imana yaturemeye by'ibinyeshamba nk'ubu je ndashaka kuguha kiri mu rubuto rw'ivoka cyashaka kugufasha mu makasere mu kongereza amaraso nk'ubu uvyimvye amaguru yikiza amatizime ugwa ama estoma
cyangwa urwaye malariya ndashaka kugukorera icyayi kikuvura ivyo byose ni ibintu babizi. Rero ni kuvuga iyo restaurant izo bitandukanye n'izindi. Hanyuma twarize ingene ivyamwa urimo urabitembereza ku zuba canke urya muntu abidandaza nk'inyuma y'isoko ugasanga byamaze ntamanitirima bigifise ko byakubiswe n'izuba. Nico gituma ubona leta ahantu yubakishije amashuri amasoko ishiramwe amahangari. Leta ibishaka babishire mu ajya amahangari kubera yoyo iraza akamaro ko kudandariza mu ihangari. Rero natwe tuzorondera n'iyindi soko, ikindi kibanza mu isoko tugisabe leta canke dukote nk'uruntu rw'uruhangari dushiremo ya makurujete y'amabro berigine y'amabrokoli bijya bintu bidakunda kubona ikintu nibi bibone kino irengarenga zonyene usanga ari ibintu by'isuku byizewe bidapfuye. Ivyo byose rero biri mu bintu biza ko bazokorera hamwe. Okay, hama reka mvuga ati nutahaciye ngahantu nibaza ko kuri amajambo ashobora kuyumvitiye kuri mwetwe. Ego rero ibi bintu by'iwacu si bya bindi ngo bya bindi ngo nama navyumvise nka bya bindi ngo byo kuri rezo social nuko boshika. Kandi twebwe intara yose urumva tuba turiyo aho tutashika tudafise aho tudafise ishuri rega yabo twigishiriza muhira n'ubu rege nta shuri riri bashaka numa ko baza ko kwigisha za Kigamba za Gisagara ataruko tugomba turungike bamwe tugomba kubisaba umuyobozi wa CPS company twabize umuyobozi atuyoboye tugomba tuzomusabe tushikana amashuri aho hantu tuce tumenyesha no gutegetsa aho hantu. Okay, bikirana yuko uno munsi aho uri hose ngira ngo nuwo bari mu kindi gihugu umwigishirazira arinye turigisha arinye cyangwa ugashikanye na kuri ego cyambure na mwebwe muzozo umunsi umwe mubafatira akavideo mu barungikire barabe ko biri seriye. Mugabo iyo arinye idusaba ibikoresho byinshi bazoza barariha ayama mega hamwe bace bariha n'intuze yo gusoma ivyo bintu tubigishirizako muga ntibazobijyako n'ibizobashikiye. Guys, mwamaze kuvyumva yuko mu bisanzwe CPS company yaje kubera bose iri hose iri mu ntara. Nta muntu n'umwe adashobora gushikirwa aho uri hose ukira kubikunda nk'uko wabitubwiye, sibyo? Hama sinzi ko muri aba twari kumwe ariho wumva afise akantu ku mutima avuga ati jewe ndafise kano kantu novuga kugira ngo kidutera turangiza. Hanyuma kuri ibyo byo gutegura restaurant no kuvuga twebwe si bya bindi byuko umuntu aza agakomanda ikintu ugasanga cyateguwe nabi ugasanga agiye atwaye n'ingwara ivuye muri urumva hari abantu ashobora kujya muri restaurant kubera ibintu bitateguwe nabi ugasanga bimuhindutse avuga ngo ugasanga ngo yari ishano kubera iki ariko byamuhindutse. Umva twebwe dusanzwe dutegerezwa kumenya ukuntu tuba turiko turabitegura tukabitegura n'isuku ryinshi kandi tukamenya ati ibi birimo ingaburizi nizi bivura abana twebwe nk'ubu dufate nko mu gatondo turamenya ati two kurya dukenewe mu gatondo n'utu wewe nimba urashobora kuza ushavuye ukatubaza ati none ubona no ufungura iki cyati kubwira ati twateguye hari agatoke kameze neza kameze uko nuko kuko agatoke kari mu bintu bituma umuntu yamana umunezero. Urumva ivyo byose twege tuba tubizi no kuvuga wowe ufise n'ingwara hari ingwara ibuza kurya ibintu bimwe bimwe twebwe ivyo byose tuba tubizi kuko iki gitabo twahawe haba harimo ibifungurwa hanyuma hakabamwo n'abadashobora kubifungura n'abashoboye gufungura ivyo bintu no kuvuga twebwe ico udashoboye gufungura rero dushobora kukiguha hanyuma no kuvuga bya bindi byose by'ivyamwa nyine kurya uyu yari yabivuze usanga biri ahantu hameze neza zanga buro zose ukazisangamo. Sawa, okay, reka mvuga ati ndabashimiye cyane kuri uno mwanya mwashoboye kumpa tukayaga tongere dushimire kandi abariko baradukurikirana nabo ku kuntu bashoboye kumviriza zino nyigisho nibaze ko ejo canke ejo tuzokumva bigisha ariko aravuga cyane umuntu yantelefone ati je narabonye ikiganiro cyane tibujya ndifuza kwiga wigisha kandi nimero kiwawe urashobora gukata mu bisanzwe turakoresha inomero zibiri hariho iyishira hamwe
akongera akabaho n'iwanje mugabo yishirahamwe iriko iracaka ku bantu benshi hari igihe umuntu yishurwa atevye agashashavura ngo ntibanyitaba ngo bya bintu ngo sivyo ngo wabonye ba bandi rero turashobora kwifashisha ku nimero isanzwe na WhatsApp irakora ntizima ni kangahe iyo ngoma nanjye ntizima niyambura azoba ari birere azoca asubira agerageze canke asige y'ubutumwa iri kuri 62 68 58 ni 62 58 Okay, iyo niyo nimero yiwawe. Ego. Uze kari 60 konde nikanaje ndaya. Nawe itware na wewe woza nabagezwa. 62 68. Iyo rero ukeneye kwiga, ukeneye ufise urubanza, canke ari ico baza, turashobora kuguhamagara, cambure linye nayo izo ziraca kuri ivyo bintu, tuzobarungikira link. Yego. Okay, reka rero tubashimire cyane bimwe by'imva mutima guhera kuri wewe tukajya no ku banyeshure bawe zikamvuga ati ikiganiro muduhaye ni ikiganiro cy'imbara mutima ejo cyangwa ibya ejo tuzobasanga kuri tele maze ko muzotwakira twebwe igituma tuzobakira n'abadutelefona turi Bujumbura cyane turi ngaho mu Cankuzo canke intara yari yose wewe udutelefone intara utarimi twagusangayo sawa reka rero tubashimire bari baradukurikirana yari ikiganiro tweko turakorana n'abahinga mu byo guteka no gufungura abantu ngira mwumvise ibintu byinshi bitandukanye reka nababwira ati mubandanye mufite onda subscribe nkuko nama nabibabwiye uno munsi murababonye ngaha ejo tubasanga kuri tele mirabiri ibyo bintu bateka ukuntu biba bimeze neza. Merci beaucoup. Ciao ciao. Dushimira